Ifaranga rero birasaba kurara amaso kubera ifaranga. Imana n'ifaranga ni kimwe, birasabwa kurondera Imana, birasabwa kurondera ifaranga. Nimba ukeneye Imana bisabwa kuyirondera, nimba ukeneye amafaranga bisabwa kuyarondera. Haleluya. Kuyarondera nukuri pe. Nta mana muzobona ikorotse nk'umupara, yarakorotse rimwe ntazosubira. Azoza aje kugutwara adukuye mu isi. Yesu. Ibindi bihe byose Yesu muzohurira mu isengesho, muhurire mu ijambo ry'Imana. Imana ikora igitangaza. Kandi ibitangaza uzokora, ibitangaza Imana izokora. Kuzoyora amafaranga hari utayarondeye wapi? Hari abantu bashaka amafaranga hano? Barahari? Mwarimu wenyene nabonye ko ari wayashaka. Hari uwundi ashaka amafaranga? Sasa rero nimba ushaka amafaranga birasaba kuja mu cyambu cyo kurondera amafaranga. Birasaba kurondera n'itoroshi hubwo ryo kuyamurika iyari no kumurika ushore, kuko birasaba kugira uyaronke kuko ijoro n'umurango. Hari umuntu urambwira ngo jewe ngo bunanyitse ngo nzosubira kuboneka ngo narose amafaranga. Sati yarondere kweli ifaranga. Byukuri nagomba turondera amafaranga pe. Jewe icyo nkora jewe mu bintu Imana yampaye umugisha gusa. Ndagusengera kugira uronke umugisha, hamuka tuja kuyarondera. Ndagusengera kugira uronke iki? Ndi nk'uramukisha, nkakubita ibisigo, nkakubita abarozi, nkakubita inyatsi, ukabaho ata amafaranga ufise, mugabe ibyakubuza kuyaronka byagiye, ukacuronka uburenganzira bwo kuyarondera rero. Sa? Uko nukuri? Yayandi ufata agahomba kubera inyatsi n'ibyago n'ibyaha n'ibindi, niwatunganira Imana hanyuma ugasengerwa, umuvumo n'inyatsi n'imwemu mbi zose zigahunga n'abarozi, uzogenda ata amafaranga ufise, mugabo ugenda ujanye umugisha. Icyo uzokora ko cyose kizobamwe umugisha. Dusome Bibiri y'ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice c'indwi ku murongo waho turashobora gusoma ku 18 tukageza ku murongo waho wa 22. Yohana umubatizi atuma kuri Yesu, urupapuro rwa 75. Yohana abigishwa biwe bamudondera ivyo vyose. Yohana ahamagara babiri mu bigishwa biwe abatuma ku mwami Yesu, ati muti mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitege uwundi? Abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati Yohana umubatizi yakudutumyeko, ngo mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitege uwundi? Muri ako kanya akiza benshi indwara n'ivyago n'impwemu mbi n'impumyi nyinshi arazihumura. Maze arabishura ati nimugende mubarire Yohana ivyo mubonye n'ivyo mwumvise. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwiga ubutumwa bwiza, kandi hahigwa uwivyanje bitazotsitaza. Amen. 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 Ijambo fise uyu munsi ngomba ko tuvugana nawe
tuvugana amajambo menshi, ariko ijambo mfise nuko uyu munsi biva mu majambo. Amen. Ndagomba bive mu majambo, bive mu majambo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hari ibintu biguma mu majambo, ariko Imana igukure mu gukekeranya, uyu munsi haboneka ibintu bifadika. Amen. Kandi ndabyizeye Imana yacu si umuntu ngo ibeshe. Amen. Hallelujah. Amen. Hano turabona ijambo ridasanzwe, birava mu majambo, birava mu majambo bije mu bikorwa. Amen. Ijambo tugiye guhagarara ko cyane aha hejuru hari amajambo menshi. Usomye ku murongo wa mbere bambe ku 18 ngo Yohana abigishwa biwe bamudondera ivyo byose. Ntibatubwiye ibyo ari byo, ariko ngo baramudondeye, bisigura ko hari amajambo. Yesu adufashe cyane. Amen. Hari amajambo bamudondeye menshi. Bariko baravuga ngo buri Imana twakurikiye, eske Yesu yaraje canke ntaraza, arumva canke ntiyumva, arakora canke ntakora, arashoboye canke ntashoboye. Ayo majambo bayadondera Yohana, ariko Yohana yarafise amakuru yuko Yesu yaje kandi afise ubushobozi. Ngo amaze kumva amajambo bavuze, nagomba ndakubwira ureke kumva amajambo, ariko wumva icyo Yesu akora n'icyo avuga. Amen. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Hallelujah. Amen. Yo nafashijwe ngo acatumamwe abantu babiri aremewe yabuze icyo bishura. Hari igihe umuntu abura icyo yishura umuntu, ukaraba umuntu ukabura icyo ukora, ukabura icyo umubarira, ukabona uko ari nawe akagusiga, ugasanga umuntu yahindutse, ibyo yari yizeye yabivuyemo, ibyo yemera yabivuyemo, uko yarari siko akiri, ukibaza uyu muntu ahindutse gute, ibi bimuteye ni biki? Ugasanga umuntu yari umunyamahoro akubanye intare, umuntu yari umwizigirwa abaye igikoko, bigahindukura. Na Yohana nawe abigishwa baramuhindukana, arabura icyo afata n'icyo areka, ngo bamudondera ibintu byinshi. Ngo afata abantu babiri arababwira ngo genda mugende k'uyu mugabo ngomba ndabatumeko, ngo mumubaze aya majambo abiri, uri wa wundi Yesu twari twiteze cyangwa twitega uwundi? Hari igihe umuntu aba mu kuzazanigwa ibintu harimwo, agasenga Imana ukamenga sihiri. Ndizera neza ko n'aba bantu bari barazazaniwe, na Yohana yarazazaniwe, n'abigishwa barazazanigwa. Yoba ari we yaje cyangwa siwe? Aravuga ati genda mubwire uwo Yesu mumubaze, nimba ari we bimenyekane ko ari we, atari we atwishure. Nimba ari we yashitse bimenyekane, atari we twitege ko hari uwundi azoza. Nagomba ndakubarire Yesu ari muri wowe, Yesu aracakora naho biruko, naho ubona umenga ntibisoba, hari ibintu bisobanye, Yesu ari ku kazi. Nta muntu anyumva ngo aduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Kiduze uvuga ngo uri ku kazi Yesu. Kiduze uvuga ati uko biri kose urahari, naho nzazaniwe Yesu urahari. Hari igihe umuntu aba mu kuzazanirwa, naho Imana yovuga ukamenga umuntu arazazaniwe, umuntu ukabona yayoberanye. Abo bantu babiri bivuga ngo baragenda bagera aho Yesu ari, baramubarira ngo Yohana umubatiza aradutumye, uri Yesu wa wundi twari twiteze, woba warashitse mw'iki kibanza cyangwa twitega uwundi? Uri Yesu
umwe dusenga baragenda baramubaza ariko mana yanje no musi ko mfise amajambo menshi n'uyu munsi hari cyo tugomba kubaza Yesu. Amen. Hariho ibintu byakuzazaniye kandi nawe utabona inyishu ariko birakwiye kubaza nde Yesu. Na Yohana n'abigishwa barazazaniwe biba ngombwa ko bagenda baramubaza baravuga ngo Yesu tuje kukubaza tubwira uriwe uri wa wundi Yesu tuzi cyangwa yarunda zoza. Uyu munsi turagomba kubaza Yesu. Amen. Yo nakunze bamaze kumubaza ntiwasomye amakuru neza ngo yumve. Ntabwo yababwiye ngo ndiwe ntiyanababwiye ngo hari uwundi azoza. Yesu yaracecetse ahita arakora. Vuga ati amen. Amen. Aka kantu kanyoheye navuze ngo birakwiye ko biva muki turakeneye intaha ivuga biva mu majambo. Yo nafashijwe n'ukuri kose ku murongo waho wa 21 dusomera 21 wumva 21 ndafashijwe. Muri ako kanya akiza benshi. Oya tangura ku 20 wumve. Aha. Abo bagabo bamushikiriye baramubwira bati Yohana umubatizi yakudutumyeko. Yadudutumye ngo mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitega uwundi. Muri ako kanya ku 21 rero akiza benshi. Acakiza benshi ingwara n'ivyago n'impwemu mbi n'impumyi nyinshi arazihumura. Sawa. Maze arabishura ati nimugende mubarire Yohana ivyo mubonye n'ivyo mwumvise. Ala ariko mana yo mwishira. Genda mubarire Yohana. Yohana yarakeneye inyishu yo kumva yuko ari Yesu cyangwa ari uwundi biteze. Yesu aho kumwishura ati ni jewe acashira ibintu mu bikorwa. Uyu munsi ndagomba Imana ishireho intahe zivuga ibikorwa bivu. Yesu atarahora aravuga ngo ntibikeneye ko nisigura uwo ndiwe, ntibikeneye ko mvuga ko ndiwe cyangwa ntariwe, ahubwo ibikorwa ngiye gukora bizobereka ko ndi Yesu cyangwa ntari Yesu. Birashoboka ko umuntu ashobora gusenga abantu bakakwitiranya, abantu bakazazanirwa, bakibaza Imana usenga, bakibaza imyaka umaze, bakibaza iyo uhamagara, bakibaza iyo wizeye. Ariko turakeneye Imana ikura abantu mu rujijo cyangwa mu kuzazanirwa, kugira abantu bakumenye utisiguye, kugira abantu bamenye nisiguye. Ikituma Imana igaragara cyangwa imenyekana iyo ariyo nibikorwa ikora. Ariko Imana ingirire neza uyu munsi, Imana yiyerekana. Bibiri irambariye ngo uyo mwanya nyene abwiwe ayo majambo Yesu acatangura akazi. Imana itangura akazi mw'uku kwezi, Imana itangura akazi kuyitariki, Imana itangura ibikorwa. Bibiri irambariye ngo icikiza benshi baraho, harimwe ibimuga, harimwe impwemu mbi, harimwe abamugaye. Yesu we, hari ngo abakina baki abagizeni abamugaye, abanyamibembe, ibipfamatwi, abapfuye barazugwa, n'ibyago, n'ababoshwe n'impwemu mbi, n'abafise ibyago byinshi. Sinkekeranya hano ko hatarimwe ibimuga, sinkekeranya hano ko hatarimwe abantu bazazaniwe, sinkekeranya hano ko hatarimwe abantu bafashwe n'impwemu mbi arizo zituma abantu badahinduka, badatera imbere, baguma mu busambanyi, baguma mu vyaha, baguma mu buboregwe, baguma batakaza. Ndazi neza ntakekeranye hano hari abafashwe n'impwemu mbi.
nibyo biza kumvuga. Atangura kubohora, atangura gutabara, atangura gukiza, ibimuga biramuguruka, impumyi zirabona, abacumbagira baragenda. Acabwira abo bantu ngo sinkeneye kwivuga uwo ndiwe, genda muvuga ivyo mubonye. Urakeneye kuvuga ivyo wabonye. Amen. Urakeneye kuvuga ivyo wabonye muri repentance. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Imana idufashe, Imana idufashe. Urakeneye kuvuga icyo wabonye muri repentance. Haleluya, haleluya. Turakeneye amajambo avuga, turakeneye ijambo rikora kandi bitangaza bigakoreka. Ceceka, igikorwa cy'umwami Yesu kivuge. Ceceka. Wewe wicecekere, bagusuzugura uceceke, bakwanga uceceke, bagupinga uceceke, ariko iyo duhamagaye izovuga. Turakeneye kuyibaza uyu munsi, tubaza Imana, ni wewe ga Yesu twakurikiye, ni wewe. Turakeneye kuyibaza uyu munsi, tugomba kubaza nkuko bajya abantu babajije Imana. Mbega tuyibaza gute? Tuyibaza mu isengesho bitewe n'ikibazo dufise. Wari ngo aduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Urakeneye uyu munsi kubaza Imana. Jewe numva nkeneye kubaza Imana, ni wewe cyangwa si wewe? Ni wewe twizeye cyangwa si wewe? Nta kintu ukwiye kubaza Imana mu mutima. Nta geragezwa riri imbere yawe rikwiye kubaza mu Imana. Nimba ugomba impinduka, uyu munsi tugiye gusenga, tubwira Imana ngo ni wewe cyangwa si wewe. Amen. Amen. Baramubaza ngo ni wewe cyangwa si wewe. Yesu arahora ashira ibintu mu bikorwa. Nagomba nkubwire ngo Yesu aracyari mu bikorwa. Nukuri ko Imana arahari Yesu. Yesu arahari pe. Reka kuzazanirwa, Yesu arahari. Reka kuzazanirwa, Yesu arahari. Kandi yagiye akora ahantu atari hake. Aho hanyishe aravuga ngo genda mubabarire, ngo impumyi zirahumuka, abacumbagira baragenda, ibimuga biragenda, abatabyara barabyara, abapfuye barazuka. Niko byanditse hano kuri 22. Abatarongorwa bararongora, abatadandaza baradandaza. Nagomba ndakubarire, Yesu ngo atatangura gukora ibitangaza. Ndagomba Imana y'ibitangaza uyu munsi ikora ibitangaza, ikora ibyo utokwishoboza. Ababanyi babimenye, shetani abimenye, abagenzi babimenye, ikuzimu babimenye, yuko dufise Imana ikora ibitangaza. Amen. Hari gihe umuntu aba mu bihumenga ni nk'amayira abiri. Ugeze mu mayira abiri ukibaza ncyaha cyanke cyaha. Hari gihe umuntu yibaza nsengo kutariko. Hari gihe umuntu yibaza ese Imana imbona kw'ivyaha. Ndazi ko abantu benshi n'ubu bari mu kuzazanirwa, bari ahantu menga ni mu mayira abiri. Bamwe bibaza ugeze mu mayira abiri ugomba kugenda, urashobora iyi nzira arashika ngende ubwo sinzimiye. Hari abantu n'ubu baguma bavuga ubwo sinazimiye. Ese senga Imana yumva n'iyi saha bari abantu mu kuzazanirwa. Yesu adufashe cyane, Imana itubabarire cyane. Nagomba nakubwire ngo ikintu cori yantu umuntu ubwa mbere ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ni usoma ijambo ry'Imana ugasanga utaraza, ugasanga uri mu murongo w'ijambo ry'Imana, nakuzazanirwa. Kubona Yohana azazanirwa sigitangaza, oya, si wowe wenyine azazanirwa, namwebwe muri ko murazazanirwa. Hari igihe uhamagara Imana igihe kirekire nayo igaceceka, ariko uguceceka kw'Imana ntibisigura ko itariki irakora. Uguceceka kw'Imana ntibisigura
ntibisigura ko Imana itakumvise. Uguceceka kw'Imana ntibisigura ko idafise ubushobozi, ahubwo uguceceka kw'Imana haba harimo no gukora kw'Imana. Imaze guceceka yaciye itangura gukora. Imana ishimwe. Kuri umurongo wa 22 hatubwiye 22 havuze ngo maze arabishura ati mugende mubarire Yohana ivyo mubonye n'ivyo mwumvise. Sawa. Impumyi zirahumuka, abacumbagira bagenda neza kabisa, abanyamibembe barakizwa, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazugwa, aboro barabwirwa ubutumwa bwiza. Komera amashumwami Yesu. Dusenga Imana hama duceceke turindire ugukora kw'Imana. Dusenga Imana hanyuma twihangane turindire ugukora kw'Imana kurahari. Tugororoke twihane hama turindire ugukora kw'Imana kuko amaboko yayo aracakora n'amatwi yayo aracumva. Haleluya. Umusozi wose uri imbere yawe ndizeye ko Imana ibasha kuwusenyura kuko irawushoboye. Dusomere aba bantu usomye neza ku murongo waho wa 18 ngo bari mu majambo menshi. Bari mu majambo menshi. Kandi unasomye hariya ivyakozwe n'intumwa igice cyaho ca 28 uhereye ku murongo wa mbere, aba bantu nabo baragiye mu majambo menshi. Kuri Paulo na wene baraja mu majambo menshi kugera n'igihe inzoka imukomora, haba badebaguzi benshi, haba amajambo menshi cyane. Mwene data, nimba hari ikintu cya mbere kizimiza umuntu n'amajambo, narivuze ngo ni iki? Amajambo araca intege, amajambo arasubiza umuntu inyuma. Nimba hari ikintu jewe ndanka amajambo arasambura. Ndanka insaku muri korale, ndanka insaku mu masengesho, ndanka insaku mu bakozi b'Imana, aho usanga abantu bakeya ibintu bitabaho, aho usanga abantu bariko baravugana bakabura umwanya wo. Ndakubarire ngo kora igikorwa kivugire cyo nyene. Imana ishimwe cyane. Igikorwa cyo nyene kigira. Niba kurementaniriza, niba kugwanya, niba kugwira, hari gihe bashobora kusanga bavuga ngo ujya mukobwa ngo yatwaye inda, yigumane. Nimba warayitwaye izovuka, nitavuka bazovuga ati mbega vyagenze gute indi itavuka. Abanyamajambo. Yesu bigeze kumubwira ko ari umwami w'abadayimoni. Yesu aravuga ngo ntacyo bitwaye. Baravuga ati reka bakore bavuge ko ndi umwami w'abadayimoni, nanje nshishikare kukiza abagwayi. Yageze n'ahantu akiza abagwayi, baravuga ngo nta wundi yokora ivyo atakoreshwa n'abadayimoni. Aravuga ngo ntacyo bitwaye. Arashika ku muntu umwe yavutse ari impumyi, mbere yari kimuga, aramukiza. Abantu barazazanirwa, bamwe mu bayuda n'abafarizayo baravuga ngo nta wundi yamukijije, ngo uwo ni shetani. Baramujako babaza nyina wiwe, baravuga ati mbega so na nyina ujya mwana ko yavutse ari impumyi yaguma asegerereza, yakijijwe nande? Ati n'umuntu w'Imana. Nabo atoya ni shetani. Babaza uwakize, baramubwira ati wewe wakijijwe nande? Ati nakijijwe n'Imana, ni Yesu. Baramubwira ati wapi? Arababwira ngo ntacyo bitwaye, ari shetani atari shetani. Iconzi nuko nari impumyi ariko nkabambona. Hari abantu bababazwa nuko utera imbere, hari abantu umviriza kubona abantu batababazwa nuko ari impumyi ariko bakababazwa nuko yakize, bakaja impaka bagaharira kubera yakize. Hari abantu bariko barababara kubera kuroranirwa kwawe, bazokwita amazina, bazogufondera ibintu. Kandi nagomba ndakubwire atakintu uraronka n'abantu bazovuga, ariko uzoronka ikintu kizotuma bavuga.
ntuhave ubabazwa nuko baravuga, ntubabazwa n'ibyo bariko baravuga. Nimba atacaha wakoze, bareke bakomeze bavuge, nawe ukomeze gukora. Wari ngo atere yindi. Haleluya, haleluya. bareke bakomeze bavuge. Ndababazwa n'umuntu usanga babazwa ngo bamvuze, ngo bakuvuze iki, ugasanga ariko aravuga ngo bamvuze ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Imana yasizeho iminwa ngo abantu bavuge, kuko abantu nta mpwemu yera bafise bose. Bareke bavuge rero, kandi ibyo bazovuga ntibizokukura mu gakiza. Nimba wari usanzwe uhagaze, nimba utasanzwe uhagaze, uzota gakiza, uzoheba gusenga. Ariko nimba uhagaze ku rutare uri muri Kristo Yesu, hari igihe bishoboka amajambo bavuga akaba ingazi kuduza ikugeza kure. Twongere tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Bibiri ivuga ngo uwo mwanya abantu bagira uruhagarara, n'ubundi reka bagira uruhagarara. Umviriza, wewe kora nabo bavuge. Kora bavuge, kora bavuge, senga bavuge, vuga ubutumwa bavuge, bona igitangaza bavuge, ntacyo bitwaye. Icyo nzi cyo nuko wari ngumba ukaba wabyaye. Icyo nzi cyo nuko wari uboshwe ukaba wabohotse. Icyo nzi cyo nuko bahora bakuroga ukaba wakize. Abantu bashobora kukuvuga ngo ujya n'umurozi, bakakuvuga kuri umurozi kubera iki, nawe ukababara. Mbega uraza bakuvuza bariru, ushobora kuba wavuzwe n'abakuroze ntupfe, bakacavuga tujya atari umurozi. None ninde yakubonye ugiye gucisha ubwo burozi? Ko bakwita umurozi si uko bakugerageje bikakunanira, barananiwe. Yesu adufashe cyane. Amen. Bazokubwira ngo uji kuzimu, ntacyo bitwaye. Nimba bavuga ko uzi kuzimu, bishoboka ko mwahuriyeyo. Ko mutahuriyeyo, bakuboneye hehe? Senga, wibike ku inkomezi zawe. Kandi ntibikwiye ko abantu bose ugenda ubabwira aho inkomezi zawe ziri. Apana, bamwe baravuga kugira ubabwire inkomezi zawe, bamwe baravuga kugira wisigure, bamwe baravuga kugira wisobanure, bamwe baravuga kugira ubasabe imbabazi. Oya, ntibikwiye. Yesu bamaze kumuvuga, wewe yarakoze gusa, hanyuma cyaravuga ngo ivyo mubona mubivuge. Tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Arababwira ngo ivyo mubona mubigire gute? Turakeneye ko bavuga ivyo babonye. Mbega wewe ubu ubona bo kuvuga kwiki? Bo kuvuga kwiki? Hari n'abandi bavuga ati je ntibamvuga. Bakuvuge atacu ufise, bakuvuge kwiki? Turakeneye Imana igira ikikora kugira ngo abantu bakuvuge. Hari uzawumva bavuga ngo ujya mutama arishima, ngo yamango agenda gutya yishima. Babonye imyambaro wambaye neza waberewe, baca bavuga ngo urishima. Mu bisanzwe bavuga ibintu bibiri, bavuga ko wabuze umwambaro canke wambaye neza. Bavuga ko wonze waheze canke wabyibushe. Ikibazo kiri hehe? Imana, ndagomba dusenga Imana ishireho ikintu gituma abantu bavuga. Niba atakuvuga, uracyari umukene, uracyafise ibibazo, uracyafise ingorane, ariko umuntu wese avugwa. Hano hari abantu norinda kuvuga, mugabo bamaze kwandikisha amazina. Uzumva ngo genda kwa naka, ku isoko kwa naka.
ku kintu icyo ari cyo cyose kwanaka. Imana ya repentance, Imana yaduhamagaye, Imana ya Aburahamu na Isaka, Imana ya Yosefu, Imana y'iki gicaniro, Imana yasizeho ishengero, ikore ibintu bive mu majambo bije mu bikorwa. Amen. Tudunze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Umunsi umwe Pawulo akora ibikorwa bikomeye, arabazengereza, bagira inama n'abantu 40, baravuga ngo ntituzojya ntituzonywa tutarabona Pawulo apfuye, ngo bagira inama, ijuru naryo rigira inama. Amen. Tuduze cyubahiro cy'Umwami Yesu, ijuru ryagize inama. Amen. Reka bagira inama, reka babipange, reka bavuga ngo 40 ntituzojya ntituzonywa tutarabona Pawulo apfuye. Ariko uwo mwanya nyene isi yari isonzesheje, abamarayika nabo baca barisonzesha, baca bategura ijuru ritegura bo gutabara Pawulo. Tubona ibihe Pawulo yaciyemwo, hamwe bamujanye mu giseke bamucisha mu idirisha, hamwe bamujanye mu kiyaga bamutererayo, baravuga ngo karabaye, ubwato burameneka, bamuronderera ibihe byinshi, bakumutubita, bamuta mu ruzi, bamukubita ibimoko. Ariko kubera yari mu mugambi w'Imana, nimba ufise umugambi w'Imana, Imana izokwama iba hafi yawe. Yesu iyo batajya kumuvuga, n'uyu munsi ntaba yarakwiye hose. Igihe cyose habaye amajambo menshi, cyane cyane ayo majambo atarayukuri, baba bariko barakugira promotion. Kuko ibintu ukoze ikintu ciza mu bisanzwe kugira kimenyekane kirateba, ariko Imana igomba kugukuza ishiraho impamvu bakuvuga, ariko bakuvuge ibyo ukora, ibyo bavuga atari ukuri, cyane cyane bakwagirije ibintu wakoze utabikoze, bamahoro. Bakubwiye ibintu wakoze utabikoze, ijuru rikabona ko utabikoze, bamahoro. Ariko niba bivuga wabikoze, ufise ikibazo, kubera Imana ntizohagarara mu ruhande rwawe. Yesu adufashe cyane. Va mu mayira abiri. Hari abantu n'iyi saha bari mu mayira abiri. Umuntu ashobora kuba mu mayira abiri y'ibyaha, umuntu akaba mu Mana akaba no mu byaha. Umuntu akanasenga ariko kandi ugasanga yatambikije mu byaha. Kandi abantu barashobora kuba besikro mu busenzi, ugasanga ni injyagi ikomeye, akinyegeza mu bukristo kugira ngo yerekane ukuri kwiwe, kandi by'ukuri ari injyagi. Iko ndavuga ngo nibakuvuga ko ibintu utabikoze b'amahoro, ariko kandi nibakuvuga ibintu usanzwe ubikora, ukwiye kwibaza n'ukubera ikindi mw'ibi bintu. Reka ndababwira, ibyo urabikora Imana igahora, ukiyumvira yuko Imana ihwanye nawe gose, ariko izobishira imbere y'amaso y'abana b'abantu uko byose bikurikirana. Ibyo urabikora ukinyegeza, ukibaza ngo Imana ntibibona. Inyuma y'ibi bihe turimwo hari urubanza ku bantu b'Imana. Kandi ngomba ndababwira, umuntu bujya n'ubusa, umuntu aba umuntu akomeye ari mu ruhande rw'Imana, kubera Imana igenda imutabara, imukingira, imuproteje. Ariko umuntu atari kumwe n'Imana, Shetani aramubesha. Shetani arabesha umuntu ngo azomurinda, ngo azomushigikira, ngo azomutabara, ariko nta gutabagwa kwa Shetani. Arakubwira ngo uzoramba, uzobaho, uzotera imbere, ariko ibintu byose biva kwa Shetani
bifise igihe gito cyane, gito cyane. Ubuzima bw'umuntu ni nk'amazi aseseka ntibayore. N'iyi saha turi hano hari abantu bari bakomeye, bari bafise amagara meza, ubu bariko barongererezwa impemu. Nuze wibaza wiyumvira ati mbega jeho, mbega ndiki? Iyo ndiko ndaca ku bitaro haranyigisha. Iyo mperekeje abantu bapfuye biranyigisha. Iyo ndi mwibarabara nkabona imirongo bagiye guhamba biranyigisha. Mbega wowe biza bikwigisha ukibaza ngo ujya nawe yahora ameze nkanje. Birashoboka nkava mu mubiri bigutere gutinya icyaha, bigutere kwifatikanya n'Imana, bigutere kumva yuko ukwiye kuba umuntu akwiye kuvuga ukuri kuri kimwe na kinini na gito. Imana idutabare mw'isi si wacu, ariko iwacu ni hehe? Mw'ijuru. Ibyo dukora byose hampande y'ibitangaza Imana ishobora kutugira neza. Twibuke yuko mw'isi turi ingenzi na kavantara. Yesu adufashe cyane, Imana idufashe cyane. Jewe ndazi ntakekeranya hoboneka abantu nk'abo bicaye nk'aha bubaha Imana, bumvira Imana, bashitse ubushake bw'Imana n'ubugombe bw'Imana, igisagara cya Bujumbura cyose cyohinduka. Imana hamwe yokorera muri twebwe neza, tukagira ishaka ryo gukora ibikorwa byiza biva ku Mana, tukagwanya umugwanizi, tukagwanya shetani, tugahagarara mu kuri no mu mpemu, muri karitsiye, mu gisagara, mu isoko, mu ibarabara. Abantu bakadusomamwo agakiza, abantu bakadusomamwo Imana, tugasengera abantu, tugafasha abantu, tukavuga ubutumwa bwiza, twohindura benshi. Birashoboka. Ikibazo nuko abantu bariho bazazaniwe, barazazaniwe cyane, barazazanirwa cyane, bari mu bihe byo kuzazanirwa. Uyu munsi simfata umwanya munini wo gusenga ngo bambe wo kuvuga ubutumwa. Uyu munsi numva mfise umwanya wo gusengera abantu. Mu mwanya ngo mbasenge. No munsi nari nanabivuze sinigisha cyane, ariko ndakeneye intaha ivuga. Ndakeneye Yesu ko ari ikintu akora, ariko rimwe na rimwe niyagukorera ibintu uri umupagani bizogenda gute? Hari ibintu Imana ikora rimwe na rimwe ngomba kubivuga. Ibitangaza byo gukira Imana irashobora kubikora. Ibitangaza byo kubohora abantu Imana irashobora kubikora. Ibitangaza byo gukubita ibisigo, ibitangaza byo kubohora inyatsi n'ibindi Imana irashobora kubikora. Ariko hari ibintu bibiri Imana irashobora gukora. Icyambere agakiza, gukizwa neza. Ntabwo Imana igatransfera mu muntu, ahubwo agakiza, gukizwa neza. Ni wowe urondera agakiza, ugakizwa neza, ukiyambura ibintu, ukitandukanya n'ibintu, ukarondera kugororoka. Agakiza kararondegwa, karakoregwa. Haleluya. Agakiza mu bitangaza tugomba gusaba, agakiza ntikarimwe. Kuko kugira ukizwe bikuvako. Amen. Guheba icyaha bikuvako, gutinya bikuvako. Imana ishimwe. N'ubu nyene wovuga ati mva ngaha ngiye gusambana, Imana ntabwo izogufata ngo ntuje gusambana. Nta muntu Nubu vuga tubundirutse kuboregwa ushaka urare mu kabare, Imana ntizogufata, ntibishoboka. Ariko agakiza nukwidetermina, ukavuga ngo byase bikunze, ibi ni bibi, ibi narabivuyemo, ntivyongira, ntivyomfata, ntivyomboha, ibi naramaze kubitsinda, ntegerezwa kubidomina. Inyota ikaza ukayigwanya, ubusambanyi bukaza ukabugwanya, abakobwa bakaza ukabagwanya, ibisigo bigahaguruka ukabigwanya, ibintu byose ukumva yuko wasizemwe inkomezi yo kugwanya kamere, yo kugwanya ingeso, nawe unyakashiramo ingufu yo kugwanya ikintu, hama ugatsinda
gutsinda. Bivuga Bibiliya iravuga neza ngo mugwanye wa mugwanizi nawe azogira gute? Azobahunga. Kubera iki mwamugwanisha? Agakiza. Urasenga ngo Mana mpagakiza, kandi agakiza yaragatanze, yarasizeho inzira y'agakiza. Wowe umugwana intambara yo kubesha uwo mubana, uzokizwa gute? Agakiza karahari. Ukeneye gukizwa ubunyene n'ingingo ufata, n'ijambo ry'Imana ubamwo, n'ukwiyubara, n'ukwirinda, n'ukumvira ijambo, n'ukugisha inama abakozi b'Imana, n'ukuvuga ukuri. Hari abantu usanga muri bo ari indyarya baragize neza, birakenewe. Ariko kandi naho uzofukama ukarinda buca kugira ngo ukizwe neza, nivyo gusenga birazana mpemu yera. Mpemu yera nawe akakubwira icaha, akakubwira kwihana, akakubwira kwatura, akakubwira gutungana. Nivyo kuza kumva ijambo ry'Imana birakenewe, nivyo bizana agakiza. Kumvira ijambo ukarishira mu bikorwa, amasengesho ukayashira mu bikorwa. Ariko kandi agakiza n'ingingo ufata. Nabonye abantu bamara mu masengesho iminsi 3 bakavayo basambana, bakamara 7 bakavayo basambana, bakakora ibikorwa inyuma yaho bagasambana, birirwa mu bikorwa bitandukanye. Agakiza ukwiye kugiranira amasezerano n'Imana, kandi nawe ukabishira mu bikorwa. Bikorwa turakeneye ishengero rihinduka. Agakiza rero karakoregwa. Nta muntu yosenga ngo ngomba senge ndi mu ishuri hanyuma ntiyige, nakora ikibazo ngo baze bamuhe diplome. Urabesha. Uriga ugakora ikibazo ukaronka amanota, ukunguruzwa gushika uzoronke diplome. Niwaguma ku mavi ngo senge nzoronke diplome, urabesha. Uriga. N'agakiza kararondegwa, karakoregwa. Na Yesu yaraje arabikorera. Araza ararara rubunda, ararara mu mazi, ararara mu ishamba, ararana n'inzoka, arageragezwa, aranesha. Umugwaniza araza amwereka ibyiza, amwereka ubwami, amwereka ibintu byose, arabyanka. Natwe kugira dukizwe hari ibintu tubona naho byoba byiza tukabiheba kuko bitaje mu kuri kugira dukizwe. Iyo twubasha Imana rero ikabona twatsinze, Imana icitwugurura imigisha y'agakiza. Haleluya. Agakiza karakoregwa, kararondegwa. Gukizwa neza, kwemerwa n'Imana birarondegwa. Abantu usanga bagenda bakata amanyanga, bakata amakorosi mu gakiza. Abantu benshi gituma batabandanya mu gukizwa, mu gutera imbere. Ndiko ndavuga agakiza, ndiko ndavuga agakiza itiro ricariza. Ndabona bariko barasinzira. Akiye abandi ko ndavuga ngo iragira gutabaye, bose baba bari haleluya amen, ndatabawe. Utabagwa ni kudatabawe n'agakiza. Utabawe n'agakiza utabagwa niki? Ibintu bibiri utaronka udakoreye. Icya mbere n'agakiza, icya kabiri n'amafaranga. Amafaranga nujya yatoye ntazosubira ko yatora. Hari umuntu yasenza amara iminsi hano yanka kurondera akazi ngo aze gukorera amahera, akamazinduka iminsi yose ngo araba mu nzira, akava akaja kwa Siyoni, akava kwa Siyoni akaja kuri Kotebu, akava kuri Kotebu akaja muri Ville, araba hasi. Yamaze ukwezi atakintu na kimwe araronka. N'umwaka uzohera uzorinda upfa atakintu rose. Ushaka amafaranga utoye. Cyagituma abantu benshi n'iyi minsi usanga batinya akazi,
ugasanga bagiye kwiba gusambana kukwanka gukorera amafaranga. Ifaranga urarirondera, urasoma na Bibiliya, urarirondera kandi ifaranga rinyinyegeza. Ifaranga kugira urishikire ni nk'inzahabu. Abantu bivye inzahabu, nta nzahabu usanga hejuru, uyisanga ku mutima w'isi. Ku mutima w'isi niyo yinyegeza, nayo isurira nyizi gatwara iriyeranje ikamanuka hasi ku ntimatima y'isi. Inzahabu niyo bazisanga, kuko inzahabu ni faranga ririnyegeza hariya. Ifaranga rero birasaba kurara amaso kubera ifaranga. Imana n'ifaranga ni kimwe, birasabwa kurondera Imana, birasabwa kurondera ifaranga. Nimba ukeneye Imana bisabwa kuyirondera, nimba ukeneye amafaranga bisabwa kuyarondera. Haleluya, kuyarondera. Nukuri pe, nta mana muzobona ikorotse nk'umupara. Yarakorotse rimwe ntazosubira, azoza aje kugutwara adukuye mu isi. Yesu, ibindi bihe byose Yesu muzohurira mu isengesho, muhurire mu ijambo ry'Imana. Imana ikora igitangaza, kandi ibitangaza uzokora, ibitangaza Imana izokora. Kuzoyora amafaranga hari utayarondeye wapi? Hari abantu bashaka amafaranga hano barahari. Mwarimu wenyene nabonye ko ari wayashaka. Hari uwundi ashaka amafaranga. Sasa rero nimba ushaka amafaranga birasaba kuja mu cyambu cyo kurondera amafaranga. Birasaba kurondera n'itoroshi hubwo ryo kuyamurika iyari no kumurika ushore, kuko birasaba kugira uyaronke kuko ijoro n'umurango. Hari umuntu urambwira ngo jewe ngo bunanyitse ngo nzosubira kuboneka ngo narose amafaranga. Sati yarondere kweli ifaranga. Byukuri nagomba turondera amafaranga pe. Jewe icyo nkora jewe mu bintu Imana yampaye umugisha gusa. Ndagusengera kugira uronke umugisha, hamuka tuja kuyarondera. Ndagusengera kugira uronke iki? Ndi nk'uramukisha, nkakubita ibisigo, nkakubita abarozi, nkakubita inyatsi, ukabaho ata amafaranga ufise, mugabe ibyakubuza kuyaronka byagiye, ukacuronka uburenganzira bwo kuyarondera rero. Sa uko nukuri yayandi ufata agahomba kubera inyatsi n'ibyago n'ibyaha n'ibindi, niwatunganira Imana hanyuma ugasengerwa, umuvumo n'inyatsi n'imwemu mbi zose zigahunga n'abarozi, uzogenda ata amafaranga ufise, mugabo ugenda ujanye umugisha. Icyo uzokora ko cyose kizobamwe umugisha. Yesu aguha umugisha mukobwa wa Yesu. Aho muzinduka muhamagara abantu, mutelefona abantu, abari buraya, abari hanze, abari hino bose bajya muhamagara bararushe, bayaronka icuya cyabize kugira yaguhe ni hatari. Ahubwo nawe utegerezwa ko kuyarondera icuya kikabira, bakazoza baguhamagara nawe. Saba abantu bari hehe kweli? Hari muri hehe mwebwe? Gutemo n'abantu kuva kuwa mbere kuwa kabiri usanga bari mu marigara, usanga bari mu makoraniro, usanga bari mu magrupe, usanga bari ahantu aho kwiruka kuronde ifaranga. Twara n'itoroshi, utwara itoroshi ryo kuyirondera, uyarondere mpaka uyarose. Yarondere mukuri, uyarondere udakora icyaha, rondera. Nimba udandaza dandaza, nimba uvuga vuga, nimba wiruka yiruka. N'Imana nuko birasaba gukoresha inkomezi. Aha kugira ndabasengere mu bohoke meba kujya sa meba kugirana meba kujya nirirwa mujya nanje ntariko ndajya, ahamba ndiko ndarondera favere y'inkomezi z'Imana.
aho namwe iyo muri ko murajya mukwiye kujya murondera amafaranga, ariko mugaca mwibuka ati n'umukozi w'Imana wacu yarahevye kujya, reka nayashikiye. Rero ingorane ndabasengera ngo muyafate, mwayafata mugaca mwikata amakorosi kugira nzosubire kubabona. Rero sasa ni hatari, muca musigara mukoreshwa nayo, muzungurukwishwa nayo. Ariko ndagomba Imana iguha amafaranga atazogutesha agakiza, atazogutesha Imana. Nico gituma ndabigisha kuronka amafaranga ni vyiza, ariko kandi amafaranga akora mu bintu bike ugereranije n'Imana hanikora. Ronka amafaranga uronke na Yesu, ronka Yesu uronke n'amafaranga, ivyo bintu bigendane byose. Yesu nturekure, no kurondera amafaranga nturekure. Amen. Uzokugira kuzosenga amasengesho ukayagumamwo gushika uronse amafaranga, uwo muntu yarakubesha. Amasengesho azana inkomezi, akazana ukwezwa, akazana ukugororoka, akazana ibintu byose, ariko nta mafaranga azana. Wapi? Kandi ni wasenga cyane, ugasenga cyane gose ukaba mu rusengero ibihe byose, uzobura ibyo urya, ubura ibyo wambara, ukene. Uzokwisanga uri kurarogota ku Mana. Senga wongere ukore. Gira programa y'amasengesho, uvuga ati uyu munsi n'uwa masengesho, ariko uyu munsi nawe n'uwo kurondera iki? Ifaranga. Hari abantu turiko turabe bariko barahe, hari amashengero menshi nzi atigisha abantu kurondera amafaranga ngo umuntu yobaguye, kandi abo barayasaba. Ivyuma bigugwa amafaranga, intebe zigugwa amafaranga, kubaka bigugwa amafaranga. Turakeneye amafaranga kandi turakeneye n'agakiza. Fata iminsi indwi uyiharurire, uvuga ati Imana yasizeho iminsi indwi. Nk'iyi minsi indwi negerezwa gufata iminsi y'Imana, ariko mfata n'iyindi minsi yo kurondera iki? Inoti. Kubera iki? Ndafise inda, ndafise programa zo kubaho, inda yanje ikeneye kurya, abana bazorya, nzobaho gute, bizogendana. Ivyo byose bikeneye amafaranga. Ahubwo shavura ku noti. Umviriza rero, ugeze ku mwanya wo kurondera Imana, shavura hamwe na shetani agutinya. Uhejeje sasa kurondera Imana, kavuga ati Imana nagusenze wumvise, naguhamagaye nagusabye wumvise, ubico uza kumfasha, undinde sinze gukora icyaha, nanjye nambaye inkomezi yo gukora icyaha. Ubu rero iyi saha ngiye kurondera iki? Ifaranga. Ujane nanje, ugendane nanje, njana umugisha wawe. Aho rero shavurira ifaranga, n'abakubona basange warunguriwe uri kurarondera iki? Ifaranga. Nibakubwira ngo urumva ngo nakasigaye anshaka atamvugisha, ntabwo ari umwanya wo kuvuga, ni umwanya wo kurondera iki? Ifaranga. Niwaheza kujegeranya uramubwira ati uzihaje ati ajya mu mutwe nabona ifaranga. Ubu rero ndashobora kukuyagisha bite nani bimeze gute, ariko ufise ifaranga. Kandi ucumubwira atakira cyayi n'agafanta, naho utamuvugishije niwamukubita bitanu ukamukubita cuma catwenga, cavuga ati yo turazi kuri umwana mwiza. Kubera umuvugishije umuhaye agaki agafaranga. Urazi ni wagenda kwa muganga gusuhuza umuntu ntumusigire na bitanu, ukamusigira ifaranga gusa, ukamusigira isengesho. Ndagomba ko mwibi bintu turungurirwa tukabirondera mu buryo bukomeye. Ugira urutonde, ariko ingorane zihari, hariho n'umuntu avuga ati burenda agiye kurondera inoti, kandi ninayibona nzokorera Imana, nzotangira Imana,
nzokubaka inzu y'Imana, ariko yarironka ntusubire kumubona. Warihenze cyane. Imana iyo uroye hose mugendanako. Iyo uhenze ejo mu byo uroyemwo uzobisangamo. Urashobora kuvuga ati ibyo ndiko ndakora bizogenda uko, kubera wabesha Imana igashiramwe agakode mu bintu utari uzi, ugasanga mu nyuma uhuye n'ingorane nyinshi. Bumwizigirwa imbere y'Imana, ube n'umwizigirwa mu mafaranga. Igihe umaze indwi wiruka uri nyuma y'ifaranga, hanyuma ishengero n'abasenzi nabo bakaba bariko barabasengera, iyo urose inoti ibuka yuko amasengesho yagiye bakurikira yarungitswe. Mubo hano hari abantu badakora, hano hari abasenzi bataja gukora akazi, bama bariko barasengera abantu. Turafise abantu barenga nka 30 bama barasengera abantu, bariko barasengera abantu hano. Izi ntaye zose muriko murashinga n'abasenzi, nta kindi gikorwa bakora. Bamaha basenga kuwa mbere bakira abantu mu gatondo, wejeje burakeye bagaca mugenda mugo mukagenda musenge wabagwaye. Kuwa kabiri twirirwa turakira uje bamusengera genda. Kuwa gatatu nuko ugwaye bamusanga mu bitaro bakirukanga. Kuwa kane nuko bakiruka. Kuwa gatanu tukirirwa, kuwa gatandatu kukarago. Bihebeye gusenga, ariko muri mwebwe kandi basengera ishengero bakabasengera. Niyo warushikiye niwibuka ngo haraba ariko baradusengera ngo urungike na 5 bizofasha babasenze. Ubu twobarungika nabo bakaja kurondera amafaranga. Muri baza mutogira ikibazo, tubarungike baje kurondera amafaranga. Nabo barafise ingufu zo kuyarondera, ariko bari ku gicaniro bagomba bahamagara ijuru. Tabara ishengero, tabara ubwoko bwawe, tabara abana bawe, tabara abakozi bawe, tabara mwami. Batungwa n'amasengesho, bama bariko barabasengera kugira muroranirwe. Imana niyo guhezagira, menya ko hari abari ku gicaniro birirwa bagusengera. Mu vy'Imana izoguha hari icyo ukwiye gukora. Twebwe igituma turi hano ubu natwe twakwiruka gushakisha amafaranga, tukaza duhurira ngaha kuwa Mungu. Hariho benshi bohura n'ingorane, abazimu boca bagira umunsi mukuru, n'abadayimoni boca bagira umunsi mukuru. Ariko turi hano turiko turaririra ishengero, dusengera bafashe imiduga, bafashe abagiye kurangura, bagiye hehe. Imana iguma irungika ubushobozi n'uburinzi, ikarungika umugisha hariya. Niwa wakira ibuka abakozi b'Imana bakurungikiye amasengesho. Haleluya. Imana niyo guhezagira kimwe mu 10 n'ubu mwizigirwa kugira ngo gishobore gukora ibikorwa by'Imana, kandi Imana izobana nawe. Niko ndavuga ngo utegerezwa kurondera Imana niki n'amafaranga. Ngomba gusenga je. Agakiza karakoregwa n'amafaranga ararondegwa. Amafaranga ararondegwa, kandi jewe ngomba mpamagare imwemu yo kurondera amafaranga ibemwe muri mwebwe igwiriye. Nabwo mpamagara amafaranga ngwaze, ahubwo mpamagara imwemu yo kurondera amafaranga. Ince mpamagara iki kintu gituma muhomba, mutakaza, inyatsi, abarozi, ivyo mukomokako. Ico ni gikorwa canje, ndabatandukanya n'ico. Ariko imwemu yo kurondera amahera ibabemwo. Niwaronka iki kikanga ukakironderamo kikanga, nibisigura ngo inzira niyo gusa. Oya, rondera n'iyindi nzira uzoyihezagirirwamwo. Kandi iyo umuntu afise umugisha w'Imana ushobora gutangura kubusa ubusa akanoti gake, utuntu dukeye, tukagenda dutera imbere kubera umugisha w'Imana. Jewe ikintu ntanga, sinanga amafaranga, ariko ntanga umugisha w'iki? Ntanga umugisha w'Imana, nkatanga iyerekwa, hanyuma nkatandukanya ibyakubosha. Hari umuntu yumva akeneye kuja kurondera amafaranga ngo ndamusenge? Mwaya mezi 3 y'intahe
ndakeneye ko ushinga intayo yo kuronka amafaranga. Ariko ngomba nakubarire nta mafaranga uzobona mwibarabara, ahubwo gira iyerekwa wiruke kurondera amafaranga, uje kurondera amafaranga ujana umugisha w'Imana. Mu byo ngiye guhagarika ibisigo bigutuma utaronka amafaranga. Ngiye gusenga Imana iguhe guhuza n'abantu bose amafaranga, uyarondera icyo uzokora ko kigende neza. Ariko igitangaza cyo kuronka amafaranga utayakoreye uzoyaronka rimwe, ntuzoyaronka kabiri. Igitangaza cyo kuronka amafaranga utayakoreye kiretse uyibye gusa, icyo nacyo si igitangaza, n'umuvumo n'ingaruka. Reka sengera abantu tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Haleluya! Yesu ngo acarahora acarakora. Mvuze ngo Yesu acaragira gute? Arakora. Natwe turagomba kugira iki? Gukora. Kuko na Yesu ntiyavuze, yarakoze. Acarakora ibyo ajejwe gukora. Akiza ibimuga, amugurura abantu. Mbega wewe nawe kora ibyo ujejwe. Ngomba sengera abagomba gukora. Umugambi wose wa shetani ndawuhagarika mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi Yesu ariko arakora. Amen. Ariko akora aciye mu ntumwa yiwe. Tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu. Wovuga ati mbega Yesu ariko arakora gute? Ngomba senge. Dusomere muri Maraki. Aho ngiye gusoma Maraki igice cyaho ca Maraki 3. Maraki 2 umurongo w'7. Dusomere. Kuko akanwa k'umuherezi gakwiye kuziga mu bwenge. Sawa. Kandi mu kanwa kiwe niho bakwiye kubariza ibyagezwe. Mu kanwa kiwe niho abantu bakwiye kubariza ibyagezwe. Kuko ari we ntumwa y'Uhoraho nyene ingabo. Amen. Kubera ari we ntumwa y'Uhoraho nyene iki? Ingabo. Uyu munsi rero Yesu, uwo munsi Bibiliya irambariye ngo Yesu ari hano. Yesu ari hano igihe Yohani yamutumako ngo amugurura ibimuga, akiza abagwayi. Inyuma Yesu acaragenda, acaravuga ngo ibimuga rero ubu Yesu ndabisigiye nde? Yozefu. Ibimuga, abafise ibyago, ababoshwe, abaroze, ubu Yozefu ni wasigaye mu gishingo canje. Azorambika ibiganza ku bagwaye bakire, asende ibisigo mu izina ryane. Ubu rero jewe ndi hano, ndi ntumwa y'Imana kugira ngo nkore ibyo yahora akora. Yaradutumye ngo dusende abadayimoni mu izina ryayo. Idayimoni yose yari yaragufashe ndayikankamira irakurekura. Ariko birasaba nawe kuhinduka. Ngomba senge. Nababwiye ko hariho dayimoni itirukanwa n'amasengesho, hariho dayimoni yirukanwa no gukora. Ngomba nsenge. Wewe dayimoni yaguteye ni yihe? Nirukane dayimoni yihe muri wewe? Imbere yuko nsenga nsaba bya bindi na bya bindi, ndagomba ubanze nawe wihane. Ubwira Imana ngomba barira agakiza twumvise ko kadakora ku muntu, ahubwo kararondegwa. Ninde muntu yumva agakiza akwiye kukubaka cyane kukarenuvera, kugasanasana muri we kari karasambutse, akeneye ko Yesu aba muri we kugira ngo amuhindure mushasha, ahagarare Yesu amugire neza. Uwumva ko agakiza muri we katari gahagaze neza, gusenga bitahagaze neza, kuvuga ukuri bitahagaze neza,
kubaha Imana bidahagaze neza, yumva yagiye agenda